Yes, ndabahaye kaze kandi bakunzi ba Channel TV mu kiganiro cyacu Smart Mind. Uno munsi nkuko mubibona twagendeye Grit at Vision Group. Grit at Vision Group ni ishirahamwe isanzwe itunganya cyane ifasha abatunganya ibiteramo n'ayandi manama atandukanye mu kubahereza ibikoresho bitandukanye bibafasha gutunganya ayo manama yabo neza eka no mu kwitegura cyangwa mu kuba muri ivyo biteramo n'ayo manama ataco binona. Grit at Vision Group rero ni ishirahamwe ryazanye bimwe bigaragara impinduka zimwe no munsi turavuga tuti reka tumwegere urirongoye kugira atuyagire impamvu nyamukuru yatumye ashinga rino shirahamwe eka anatubwire amastis amwe mu bijanye no kuhitamwo umugambi ugomba kurangura. Uno munsi rero twagendeye Grit at Vision mu gisagara ca Bujumbura aho mbere tuza kwakirwa no murongozi wayo ariwe Thierry NDABIGENGESERE. Gumana na Channel TV rero mukanya turaza kuyagana Thierry NDABIGENGESERE atuyagire neza ibijanye n'uno mugambi wiwe cyangwa nino shinarino shirahamwe giwe n'ingene rifasha mu iterambere ryacu cyangwa iterambere ry'abarundi ku munsi. Kaze mu kiganiro cyacu Smart Mind uno munsi. Yes, bakunzi ba Channel TV nkuko nako ndababwira ko uno munsi twakirwa n'umurongozi yashinze akaba narongoye ishirahamwe Grit at Vision aho aza kutuyagira byinshi mu byo yatahuye haba mu mahanga cyangwa akaheza akabizana ngaha muhira mu gihugu kugira dushobore abariko barakurikirana Smart Mind dushobore kumwigira ko byinshi eka nawe atubwire amabanga yakoresheje gushika inosa agikoresha kugira akomeze gutera intambwe nkuko ariko arabikora. Eka tugwikaze tunagushimira kuno mwanya muduhaye mugatwakira muri Grit at Vision kugira mutuyagire. Murakoze cyane. Kaze muri Grit at Vision. Naha turi naha twicaye. Yeah, turabibona hari ibintu bidukikuje ngiro raza ko bitubwira mu nyuma. Ariko Grit at Vision musanzwe muri shirahamwe rikora mu bijanye n'isuku. No aro nibindi bantu benshi babazimwe cyane ama toilette ngendano. Yego. Nzi ko ariko ndayavunze ko sinzi ko ndabivuze neza. Bwa sugumwe ngendano. Yego. None Grit at Vision muri make tugitangura niki? Grit at Vision Group hano mu Burundi twinjiye turiko turakorera cyane mu gisata c'isuku n'isukura. Hama twaje tuzanye ibikoresho byari bikenewe cyane twibaza ko bigikenewe. Aribwo ubuzu bwa sugumwe ngendanwa mubona buri twicaye hamande. Hama twashimye kuzana ubuzu bwa sugumwe buteye imbere cyane ku buryo duhe abarundi bene wacu ibintu vyiza abakoresha ibintu vyiza bitazofa bibatera ingwara canke bibatera ibibazo. Rero no munsi tumaze imyaka 2 turiko turakora hama iciza nuko biko bigenda neza. Murakoze Thierry, ariko benshi barazi muri kino gihe nyuma y'imyaka 2 muri ko murakora benshi bamaze kumenya surtout ngamu gisagara cya Bujumbura bamaze kumenya Grit at Vision Group ariko nibazi Thierry NDABIGENGESERE ninde? Thierry NDABIGENGESERE no Murundi yavukiye muri Sud Kivu Uvira kubera mama wanje ari umukongolese hama papa niwe yari umurundi hama nakuriye mu Burundi mama yaba mu Burundi baba mu Burundi tutaravuka twaba mu Burundi urumva igihe cyose yashaka kwibaruka hageze ko yibaruka yaca asubira yaja iwabo kugira bamufate neza hama mu ndwi zibiri yacagaruka yahejeje kuvyara nuko rero benshi muri twebwe tuvukana twavukiye muri Kongo. Hama mugabo twaca dukurira ngaha kubera yateza guca ataha. Ego rero nakuriye mu Burundi kuva mfise nk'indwi zibiri niko no bivuga. Ego hama ikindi Thierry akundiki arico wari wabajije bashichikira no kivuga gute nkunda abantu ndakunda cyane ibintu byo gutembera cyane kuvoyaja aswe nataye ko kuvoyaja cyane vyungura ubwenge hama ikindi naco ndi umuntu akunda umuryango cyane
mu bintu bimfasha cyane kugumana kijya bita focus canke kugumiza intumbero hamwe nukura ndaba cyane umuryango ufise abana ndiko ndavyara kazoza kabo nigiki nokora ubu kugira baze babe mu Burundi busa neza mu isi imeze neza bivanye n'ibikorwa se wiwe ari jewe se wawe yakoze rero cyane nditaho generation ikurikira mu byo nkora vyose mba numva umenga ejo imeze gute ntahari ejo bizobandanya gute nigiki ntoshaka gukora ubu kugira ejo bize bigende neza ivyo navyo ndabigira kubera iki kubera ntitwigeze turonka ama reference nkayo dukura ntaco twigeze dufatira ko ku bavyeyi bakoze canke abo dukurira bakoze umwe wese yatangura ukuye gushasha abandanyiriza ko rero vyatuma numva umenga suko bikwiye kugenda tukwiye gukora ikintu hama ukagisiga ahantu abazogusubira canke abazoza munyo bafatireho babandanya ako bosubira hasi bagatangura gushasha yego ico nico nkunda ico nanka basha novuga iki nankiki urumva ibintu byose bitandukanye no bijanye no kwikunda no kwiraba numva umenga jewe ntitugihuriza ko na benshi kuko umaze gutahura yuko isi yariho kandi izokuba mbibaho ukaca utahura n'igituma uriho uno munsi nduva umenga umuntu wese ateza kugumana ako kantu ko kuvuga ati nyimba ndiho uno munsi hari ico nteza gukora kugira ejo abazoza nagiye baze babandanyirize ku bikorwa na rero hariho abantu benshi ivyo batavyitaho niyo tuko dutera inkuru n'umuntu w'umugenzi canke inshuti nkumva ntiyumvira gutyo sinanka umuntu ntawe ntanka mugabo ico ciyumvira uko kutiyumvira uko kwikunda uko gushaka ko ibintu bigarukira kuri wewe nuvumenga ni ikintu dukwiye guhindura ndanabibereka benshi nabo tuvukana turanabivugana ikintu cyose kijanye no kutiyumvira cyane kazoza ugashaka kwigarukira kuri wewe jewe cyo cyumvira vraiment ntaco nkunda rero muri Afrika kubera ubuzima twabayemo hariho ukuntu usanga twese dushaka kubaho ubuzima bwo kwigwanako ugatusa kwirabisha ugaca uvuga ati bana nubundi ejo sinzi ko azogera reka uno munsi ugasanga benshi biriko bituma bamererwa nabi uhereye ku mugore wawe ku mugabo wawe ku bana wavyaye kubo muvukana igihugu cyose ugasanga vyose bisa nabi kubera hariho akantu ko kwikunda kamaze kubaho ukavuga uti navyaye benshi ntibojya inyama bose reka ndabagurira imboga jewe cenje kwirira akaboga kwa ntuzenya kwa muzungu canke kwa Gerard bobo ntaco ico rero carishe abantu benshi ni ikintu nibaza ko twebwe nk'abarundi cyane abanyafrika naho ubuzima butugora mutwe twibuka ko iyo turonse hari vyatwese muratubwiye intango muratubwiye aho muri ariko tuyagire gatoyi ku kibazo mwabonye kibatera gushaka gushinga ishirahamwe Grit at Vision Group muri 2019 octobre non décembre le 27 papa wanje niwe yitaba Imana amechagiye naba mu Bushinwa avec toute ma famille nabo tuvukana babiri hama janvier le 3 cha dufata indege turaza cha dushika le 4 kuko enterrement yari prévu le 6 janvier 2020 yego hama turategura ivyo dutegura tubabaye umuryango uri ubabaye nyene turagenda guhamba umuvyeyi wacu ku mpanda ndibuka mama wanje yari mu muduga hama tugishika ku mpanda kuko ceremony zose zabereye ku mpanda twavuye kuri morgue tugenda direct ku mpanda misa niyo yabereye amajambo yose avugwayo uba twamaze umwanya tugishikayo rero mama asanzwe afite diabete aravuga ati yumviriza raba ahantu nihagarika karaba mpanda yose nihe ntaho hama campagarika umuduga ukuntu mama cahagarara inyuma nanje canguma ncunze ntihagire uruja n'uruza kugira ntihagire uburengana hama ico gihe urabona muri mwanya uhagaze ucuvuga uti jewe maze imyaka hafi 12 mu Bushinwa nkigenda
iki kibanza baragikoresha mu gufuba abantu, mu gufuba ababo, mugabo nta na kimwe kirakorwa mu bintu bijanye n'ubuzu bwa sugumwe ngaha imyaka 12. Hama rero ndibaza yuko hariho n'ihinduka ry'ivyumviro rivuga nari maze kugira ati hako no bwira umuntu canke noja ngaho nkabwira n'aba bantu kubijanye n'ibitarakorwa, ahubwo ni jewe wo kwibwira none ko icyo kibazo ukibonye wowe wibwiye iki. Ako niko nace ndabifata. Hama ico rero nico kintu ahanini iyo uri nk'umu entrepreneur ugenda uratahura les opportunités canke ibakwe ugenda uragira kugira ugenda wagura mu bijanye n'ivyumviro. Rero muri uwo mwanya je mpagaze aho navuze nti icyumviro ndiko ndagerageza gushira mu ngiro canke no gerageza gushira mu ngiro nicoza gitanga igisubizo canke inyishu muri iki kibazo. Akugenda mvuga nti abarundi bana ntituzovayo bya bindi benshi bakunda kuvugayo iyo baba abarundi gushika n'ubwa biroroshe guta ko mwikoma abandi canke kuvugira muri rusangi bitagenda neza, mugana naho kibagira ko muri irya rusangi nawe urimo, nawe tu fais partie kuko tuba benshi urumva uhera kuri umwe ukaba 4 5 10 jana gihe tugeze ku miliyoni 12 twese tugitana ko mwikomo umwe wese akira bundi atabarundi ijambo abarundi umenga we nurimo urumva. Kandi ivyo vyace bimpa kumva yuko bishoboka. Turajeje urubanza nta ndwi 2 zaheze nace nsubira mu Bushinwa, cansubirayo mfise umugambi simusiga ntabandi uko kuzana amatwarete portable ngaha kugira ca kibazo mama yahuye naco ntiyaze yasubire kubundi mwigeme cyangwa umupfasone cyangwa umukobwa cyangwa umwana, abagabo bo bumengaho ico kibazo ntikibaraba kuko ndabivugiye muri jari y'abagabo mengaho gatumviza twebwe turafise kumwe tubigenza, mugabo abo bandi niho bisaba byinshi kugira umumama ze aronka hano ihagarika hameze neza bisaba byinshi. Urumva na mama wanje urumva cacubahiro ciwe cari kigabanutse gato, hama umuntu wese aravuga ati okay reka ndabe ikintu umuntu yokora. Rero nasuye mu Bushinwa n'uwo mugambi mvuga nti ibintu byose narimo ndabireka ico kintu ndagifatire umuti ndagitorera umuti ndabizane bikoreke. Rero mu mezi urumva hari mu kwambe ibi bintu mu kwindu vyari maze kugeraho uyu mwaka nyene, kuko izo ndwi 2 zari zisigaye bwira mfate urugendo nsubira mu Bushinwa kwa rukwiga rero akarere none ibiko nabonye ku manda ahandi bikenewe nihe ndazunguruka Bujumbura yose sanga nibara ibiteramo byose bikoreka ariyo vyinshi bidafise ubwo buzu bwa sugumwe. Ego barimenya abantu barimenya ntaho bategura n'ababikora urabona yuko ntibiriko si cyane ndabona ko bikenewe cyane kabisa. Sinovuga ngo turabambere babizanye hari abandi bari bahari, mugabo twebwe twavuze nti tureka duhindure turabe ingene two kwiyegereza bene gihugu cyane twobana nabo tuzane ubuzu bwa sugumwe tubibahe babone ko ari vyabo, hama twebwe rero cyo twiga ingene cyo tubikoreraho rero les services ibikorwa bijanye n'akazu gasugumwe, kuko akazu gasugumwe nako gatasa neza nikindi kibazo nico kimwe no kutakagira cyo gituma abafaransa bahita lieu d'aisance. Voilà ahantu ugenda kwiyumva ko uguwe neza. Ego nk'abantu rero tusanzwe dukorana nabo aranabizi amatoilette ya Great Vision ni lieu d'aisance kabisa. Hama murabonye icyo kibazo muragiye mu Bushinwa murazanye ibikoresho murabishikanye mbe vyagenze gute isoko canke kubishira mu bantu ndibaza ko mwabikoze eske mwabikoze muri cadre humanitaire gufasha abantu canke yari mwashaka no kugishiraho business? Cyo kibazo cyiza umbajije ubona ko umaze kugira étude du terrain ukagira analyse ukabona ko ibintu ugiye kuzana bikenewe, nasanze kubona le besoin ni kimwe kuyigurisha n'ikindi. Hari ibintu byinshi biba biri ngaho dukeneye bikenewe ariko kugira umuntu aza bigure bigasaba irindi shure
rero ego rero ncihuta tucihuta kubizana twari tuzi ko bipfa gushika mu mwanya muto ibintu ca bigenda neza abantu baca bati nivyo twari turindiriye Imana ishimwe ko bije reka tangure kubikoresha atusuko vyagenze twaje gutahura yuko ahanini subuzu bwa sugumwe ari kibazo ahanini kibazo cari ivyumviro kuko hari igihe uba mu buzima imyaka myinshi ukibaza ko ari uko bimeze hari umugenzi yigeze kuntera inkuru arambwira ati tiye twarigeze kugenda ahantu ruguru turimbira abantu amazi meza turabaha amazi meza ati kugira batangure kuyanywa vyaratugoye gute ati ngo kubera bavuze ngo basokuru bacu banyoye ajya amazi yo mu mwonga na data yamvyaye yarayanyoye kandi babayeho imyaka 100 none ibi vyo mutuzaniye si bijya bizoca bitwiceje mu gitondo ugasanga dutanguye gukora ingwara dutazi ivyo rero bamaze gutahura ico bavuga ati abantu biragoye kubabwira ati aya niyo meza ajya ni mabi bafise uburerero bw'abavyeyi babo babayeho imyaka 100 banyoye amazi ati rero atabiragoye rero niyo bacu batangurira ivyo kwigisha rero natwe niko twaje tubibona twaje tuja muri education kwigisha abantu gukoresha agazu gasugumwe icakasu gasugumwe kavuga ivyiza vyako n'ingene vyotuma ubuzima bwabo bwinagura ukuntu vyaratufasha umwanya gushika n'ubu tukiriko wanashaka ntibaze ngo n'ubu byaraheze n'ubu tukiriko rero ahantu bagira impanza wanashaka ngaha muri Bujumbura nyene wabwiye ati uru rubanza rwanyu rurakeneye akazu kasugumwe ugasanga bagize igiteramo c'abantu barenga 3,000 mugabo akabwira ati ngoya hari twarete zibiri ziri hariya baraziko donc abantu 3,000 na twarete zibiri bo bakumva umenga ni sawa kuko abo bantu babikubwira bigeze ko mu buzima atana twarete baho kandi barabayeho imyaka irenga 100 ni gute rero umuntu nk'uyu mubwiye tumve si kubera vyari imeze kiriya gihe ko bikwiye kubandanya uko aho rero biragoye rero wambajije n'ikindi kibazo ati none mwebwe muri ko mubikora mu gufasha abantu canke murabirihisha twebwe turabirihisha cyane turabirihisha kuko biba bikeneye ko abantu bariha ibikorwa si ibikorwa vya humanitaire nko yavuga ntituri leta ntituri ONG turi korera ivyacu nivyo twabizanye kugira dukemura ikibazo natwe bidufashe kuronsa ubuza abandi kandi ubuzi dutanga kuri abo bajene nta mushahara wundi tubaha nta hondi uva atari muri ivyo bikorwa tuba turiko turakora donc urumva bica bijana rero ico rero cari kigoye kuko mu ntango wasanga ibi bintu turiko turakoreramo hagati usanga ari leta ibikorera ko canke ama ONG abijejwe amashiramwe yavuye hanze umenga ni abijejwe rero turi mu bambere sinavuga ngo turabambe turi mu bambere biyumviriye kubihindura tuti no ahubwo reka turabe ingene ibi bikorwa nyene vyozamwo ibikorwa vya entrepreneuriat vyo kwigisha ibijana n'ubuzi hama tubone yuko harimo opportunity yo gukora akazi atari vyandi vyo kuguma dusaba badufashe kandi natura ico dushaka kuvyikoresha urangirije ku kintu muri Pam Channel twemera cyane turizeye ko abantu benshi umuntu wese ashobora kuyibako mu akisunura mu bijyanye n'ubutunzi bishingiye ku migambi yishingiye ibyo nyene vya entrepreneuriat ariko tugaca dusanga ko kenshi abantu barashukunda kugira ingorane mu guhitamo amahitamo yo kumenya ati iyi business ngomba kuyikora nkuko mwe mushobora kuba mwarabibonye bishingiye bivuye ku kibazo umuvyeyi wari ubonye ko yagize uvuga ati ikibazo cy'uko ngaruka nkagikemura mbe ni good iyo taba iyo situation wabayemo ikiba nka declic ituma ushinga business cyangwa mushinga business ni gute ubundi buryo umuntu ashobora gukoresha ngo wowe wari gukoresha kugira wiyumvire yindi sorte ya business cyangwa iyi business nyene ikabaho ni gute umuntu ashobora guhita kumenya ati secteur d'activité yanje no ijamwe gute no hitamwe gute cyane kibazo ciza ikintu ca mbere no vuga kuri ico kintu no kumenya d'abord wewe muntu ni giko ushaka gushika ko mu buzima ikintu twese abantu turi mwisi saba nyafrika gusa saba nyeziya gusa saba mu Burayi gusa saba muri twese umuntu wese avuka rondera ico bita le succès
la réussite niko novyuva canke ku be réussite navuga gute mu kirundi kugira intsinzi gutsinda voilà nasanze umuntu agera mu buzima nasanze la réussite yandi twama turondera dufise insiguro itandukanye benshi baza ngo réussite niki kugira amahera menshi muri bank kugira inzu nziza muri ubamwo imodoka nziza ugenderamwo nabijya vyose tufata réussite abantu voilà dushaka kurabisha ko amaso mugabo réussite sico ahubwo la réussite c'est quoi la réussite ni uko kuntu umuntu yiyumvira ku munsi uko iminsi igenda uko amezi agenda uko umwaka ugenda uko imyaka igenda ibisanya ingene yogenda ahindura ivyiyumviro ava kuri ya ntambwe adoga kuyindi guhindura muri wowe la réussite rero ihagaze aho umwe wese avuga ati jewe uko meze uno munsi sishaka kuzoba gutya ejo nzobe namaze kungura ikindi ariho nk'akarorero natanze ndiko ntera inkuru n'abaraho ndamubaza nti none wowe muri entreprise ukoramo bigenda gute ati ubuzima buragoye baduhemba make surtout jewe bampemba make ati none ati baguhemba make ati no ati nukuri bampemba make urumva nuko bigenda ahubwo ati no si entreprise guhemba make ahubwo entreprise ihemba make wewe none mu bantu mukorana mwese muhemba kimwe atoya rero abahembwa menshi none bibaza ko igitandukanya wewe n'urya hembwa menshi ari gike atahanini si entreprise ikongera ahanini ni wewe uduga mu bumenyi être la personne de valeur kugira none valeur yawe ijanye na salaire ushaka alors mais ushaka kuguma wonyene nuvuga ko salaire kuraronka ijanye na qualification yawe ushaka ko bigenda ukundi urahindura wewe ntuhindura entreprise si cigira inama ati turabe ingene tubigenza oya ni wewe uhindura ukacugira bakacabona ati iki nyungu dukeneye ariyo nka entreprise menshi usanga bariko barondera ngo le directeur barecrute mu directeur ugasanga ari abantu bamaze nk'imyaka 30 bahakora mais l'entreprise ikurondera mu docteur ailleurs yagiye handi muri vyinshi kibaza ati no niyo myaka 30 iyo jewe niga nkaduza ubumenyi bwanje mbangeze ku buryo entreprise vyogorana yuko yo hitamwo jewe mazemwe 30 ans kandi qualification ibintu byose bakeneye ko babimbonako nibo baca bafata parce que ubuzi uri l'ancienneté uri ancien muri uzi ningene voilà so urumva ahanini bigaruka rero kuri wewe ubona gute rero aho niho rero shaka garuka kuri kijya kibazo cyawe les motivations za mbere cyangwa ibituma vya mbere umuntu ahaguruka hariho icambere nkunda kuvuga kijanye n'igikenewe hari igihe aho uri ubone igikenewe atari uko washaka kubikora atari uko ubikunda mugabo kubera gikenewe uteza kugikora